Haleluya. Imana ya repentance mbaramasha. Amen, amen. Nanje mpagaze ngashaka gushimira Imana ukuntu yabanye nanje ku munsi. Ongereza volume yi micro. Nanje shaka gushimira Imana ukuntu Imana yabanye nanje. Ku munsi wa mbere naraduze hamashika amahoro. Ku munsi wa kabiri negwa n'imisonga iramfata mu nda kuva saa 8 irabanza iragabanuka hama mwijoro masize niho yatangura numva amadurere amwe adasanzwe ndabwira mukuru wanje tije ndapfuye tinjana kwa muganga ndi munjane kwa muganga arambwira ngo wumva upfuye ngo babara he ngo wumva upfuye nyene niko yakubwiye ngo babara he Chenu kuri numva nafashwe n'ibintu naguma numva munda ari umuntu akuramo inyama azishira handi azikuramo azishira handi ndavuga je ndapfuye n'ukuri hose cenda mubwira mu telefone pasteur acara gutelefona niko amurondeye hama jewe naherutse imisonga ari myinshi ntazi niyo ndi mbona ikinogo gusa wari kurabona ikinogo nico nabona hama nza kwikangura numva uri kurasenga hama nza kubohokeramo rero Imana yaranyongeye amahirwe ya kabiri biciye kuri we mvise gushima komera Imana amashi menshi cyane gose urumva baroza ukuntu bica abantu umuntu bakaca bajana guhamba ngo yapfuye hari abantu benshi bicwa n'imyuka mibi kuzimu kandi batategerezwa gupfa yarafashwe aca yumva ibintu biriko birava mu nda acararaba amaze kuraba urumva ko yaciye atakaza n'ubwenge bampamagaye bambwira nti musengere ndamusengera naramusengeye nk'iminota nka 40 kuri telefone canke 50 nkuko ndamusengera urumva ko yari karabona ikinogo wewe bariko baramuhamba ukabona umuntu ari ngaho ariko we bariko baramuhamba hari bayijeje kumuhamba aca bikiziga mu gitondo muzindukana muri morgue cyangwa mugatwara muri morgue ubwo nyene ariko Imana ya repentance ihuri maso ntisinzira ihunikira munyongere tuyikomera amashi yagize neza kwihesha icyubahiro